guhera ku bibera mu kibuga no guhera ku ntunganyo yuko donc ku ntunganyo yuko imigwi yiyubatse muri basketball dufatira ku bivyo tubona sezo ku yindi muri football turabona ibihabera muri basket tukabona ibihabera rero barundi ba basketball bigereye kuri journée ya kangahe ya gatano ku munsi wejo izoba ibandanya ariko inkuru kiki suko bazoba bageze kuri journée ya gatano inkuru nuko ya derby imwe ituma umuntu wese afata gahunda yuko bari kuri departement uko bigenda kose iyo nayo si yindi naho Dynamo ibikina no mugwi w'Urunani nibaza ko ariyo derby y'igihugu duhere ngaho no musuvuze ati sport zacu zose zihari nta rukino na rumwe rusigaye rusumba Dynamo aho iba ikina n'Urunani kiki ngaho ari umuntu aba yihe nta muntu aba yihenze urukino babiteze abantu benshi c'est vrai hari imigwi yatweretse yuko yagiye ku isoko irondera abakinyi bakomeye baravuga ati muri itegura umugwi waremesha muri itegura umugwi wa Tigers ariko hama hariho kakana kuvuga ati Dynamo n'Urunani na kenshi nibo bakunze kuvuga bati ku masoko igihe buguruye umuryango wese kuri gurisha abakinyi bagenda bagura hari twarumva cyane gose Urunani na Dynamo naco gituma mu mwaka uheze mwarabibonye niyo migwi yashitse nubwo incuro zibiri muri finale za playoffs ya mbere itwagwa na Dynamo baduserukira muri nkino zo kurondera itike muri bar bakaraje no muri bar mu nyuma ya kabiri isezo iheze playoffs zitwagwa nande n'Urunani nuko bagenda barabisanya kenshi twuma tuvuga tuti aba muri finale niho twatwiteza ariko no munsi dushora kubona habaye impinduka kuko hari bimwe ko biratwereka yuko ibintu bishobora guhinduka uko mwarabibonye kuri journée iheze tubona umugwi w'Urunani warumaze igihumbi aya mamaci agera kuri 3 yose bayatsinda ariko bagera kuri match ya 4 tubona umugwi benshi batari biteze yuko uwo bikoze urabikoze umugwi waremesha burya tumaze kubona Rezipo itsinda Dynamo twavuga ati Rezipo burya yaraguze neza ariko turavuga ati turarindiriye match ya Rezipo n'Urunani niho tuzobona ko na Rezipo ije ariko hazunda dutangaza remesha izikora mu jisho Urunani tuvuga ati reka bwa bundi rero iya migwi imwe yabaye ine ishika muri demi finale za playoffs iratawe kwerekana yuko nayone iticaye ije ifise inguvu rero ni match yo ku munsi wa gatandatu ititezo cyane gose Yves Mukaya turaza kuba twakira bamwe baje baserukira iyo migwi ndavuga baserukira abafana kugira ngo batubwire ingene atmosphere hari muri bo ingene biteguriye iyo match ko ni ku munsi wejo isaha 9 Bon, naego mukanya turabakira ariko twagomba tube turagira analyse kuri ino match izoba ku munsi weje gihe cy'isaha 9 abantu bandike quelque part kiki bavyandika ahantu ni match ishobora gutuma udasiba n'urubanza kubera abafise urubanza bose barazi yuko imanza nyinshi z'Ibujumbura toraze ko ziba ku masaha arenze gato inyuma ya 17h kandi aho match izobiheze match izotangwa isaha 9 bivuga ngo ku muntu hari abantu bavuga ati je programme yanje y'umunsi nugo rukino ariko hari abantu bavuga ati nzoba mfise rubanza mugabo nabo ugo rubanza ntirushobora gutuma bataraba aruno rukino kiki wari ubivuze neza mu mwaka uheze twarabonye nibaza yuko muri no myaka ya vuba muri no myaka ya vuba nk'itanu mu mwaka uheze niho habaye ihangana cyangwa guhiganwa kwa nyako hagati ya Dynamo n'Urunani mu bibera mu kibuga n'ibibera inyuma y'ikibuga ivyo rero bikaba byari bishimikiye hanini kubera ko iyo migwi uburyo yikomeje ku buryo bw'urugero rwa Afrika urugero rwa Afrika wa basket nibaza yuko nka effective Dynamo yari ifise ni effective yo kwitwara neza mu marushanwa yose araba amaklebe muri Afrika sinzi ko ngaho duwemeranye kabisa kuko ngaha hariyo nitegeko ribarekurira ko bazana umukinyi aho bamukuye hose uko bangana kose bakaba bari haje no kuvuga nta gitigiri nk'icyo tubona nkuko tuza kubigaruka ko impinduka zabaye uno mwaka abanyamahanga bari benshi kandi bakomakomeye kiki sinsuzuguye abakinyi bacu muko warabona yuko babimi kibanza babasumba siko barabasumba no ku ruhande rw'Urunani gwaruko
niko byari bimeze nibaza yuko effective Dynamo yari ifise effective Urunani bari bafise ni effective ego Dynamo ntiyashoboye kugenda niyo yogenda yohigana ugatsinda benshi muri Afrika kandi itashoboye kugenda kubera iki kuko hategezwa kugenda umwe muri wari ufise abeza bo ngaha ku mugabane wa Afrika wore guhangana n'indi migwi amayo nabonye nk'uwitwa Samkelo Chele bari bafise mu mwaka uheze yarayakuzwe muri Espagne ihiganwa rya Espagne rya basket ririmo mahiganwa meza ari Buraya ni higanwa ryaramuye Luka Doncic yari muri Real Madrid urumva Samkelo Chele yarigiyemwo umukinyi yitwa Boasi mu Urunani yari horamwo umuntu ntashobora kuyobegwa ico abitwa ba amayo bavuze muri Afrika ba Maktar Gay nyene bari bakomeye ba Maktar Gay ico bavuze muri abo bose babarizwa ngaha donc ryari higanwa rimwe ridasanzwe inyuma y'ikibuga bya bimeze gute kiki nyimba harigeze kubaho aho uvuga ngo iyi ekipe irarusha abafana iyi muga muri ziriya nkino ndwi twaravye sinzi ko ari umuntu yokwemeza yuko Urunani rurusha abafana Dynamo canke Dynamo irusha abafana Urunani kuvyo twaboneye mu kibuga twabonye bari abantu benshi bavyita biko vyari biryoshe ku ruhande rwa Dynamo bari benshi ku ruhande rwa Urunani bari benshi kandi ko hari ambiance wewe uyumvire nabo bari kuravuga baryoherewe ingene abafana bakunda basketball ngaha mu Burundi ukumva bwasavye ati sinari bwabone abantu bafana basket ngaha mu Burundi unyibuke akantu ejo bundi yarabaye match ya APR mu Rwanda na Rege bwasasiga yakinira bukeye ndakurikirana ibiganiro byo by'inkino ukumva nyene ko bwasi batanamuzi sukuvuga ngo nawe bazi donc ukabona nyene kumengo sinzi ko ari kibazo nyene cyuko abajournaliste aribo batagombye kwinjira indani mugabo ukabona bwabo kumwe twoye dufata Bwasi ngaha bwabo hangange bwiwe kwa kuntu nyene mu Burundi bamufata kuko sabafana Urunani gusa n'abadinamo barabona ko ari mukinya adasanzwe ariko ari ukaraba ni gute kandi uziko nararavye na statistique zi ukabona ko yarafise ibiharuro byiza cyane ariko ukabona Bwasi ntibamugarukako kavuga uti nyimba mw'iradio izina Bwasi batari buriza ndaze mu bafana hoho naho erega bimeze gute ni bimeze twavuga ive hari gihe usanga mu bihugu ama priority ataramwe ugasanga nka basketball ngaha iyi ni je populaire ngaha mu Burundi basket ibaye departement bayuzuye umuntu akibaza ati mbega habaye iki ku munsi wa gatandatu umanutse kuri departement ushobora gusanga imiduga itangurira ngaha kuva kwa ndada uja muri Asiatique rero vyumvikana bo barashaka kuvuga ati ego ni basket ni nkuko ushobora kuvuga umukinyi mwiza ashobora kuba ku mugabane wa Afrika aje gukina handball uwo mukinyi aho hantu abaru watari twebwe je ngaha tukavuga skoro y'intwari na brothers team ariko tutazi ko hari umukinyi akunzwe kumbure nko muri Kenya canke ari watari nije Bwasi wewe simbona n'impamvu yuko batomumenya kuko ni nawe yabakuyemwo muri Afrobasket Afrobasket ziheruka kuba koko u Rwanda rwahuye na Senegal yabamereye nabi cyane kuri Buja TV rero niyo mpamvu rero tuvuga tuti avantage yo kuburi kuri Buja TV kurusha kuburi kuri FM niriya afsari karabazanira ambiance ukuntu yabimeze mu mwaka uheze kuri Buja TV biba bigaragara neza cyane ukuntu ambiance yaba imeze muri basketball mwaka uheze rero kiki reka tuve mu byo mwaka uheze mugatwirefera ibyo mwaka uheze kugira ngo tubone neza ishusho y'ibyo no mwaka uno mwaka nivyo hari byahindutse kuko hari gitigiri c'abanyamahanga bazana cagabanutse hanyuma abo bakinyi ni batanu muri effective yose ariko mu rukino hategezwa gutangura batatu batarenga batatu abo wowe ufise bose hatangura batatu no muri remplacement kuzikora zose mu kibuga hategezwa kuguma batatu uno mwaka rero twiteze cyane progression canke kwigaragaza kw'abana bo ngaha abana bacu muri basketball ahubwo nabo batatu b'abanyamahanga canke abo batanu bakaza basa no kumengo baje kugira ico bongereje abo ngaha
tubona rero n'ibintu bishasha ariko kandi ikindi kintu kiki turavuga ngo performance za Remesha za Lezipo nziza ubona ko bafise ico bamaze kuba barusha Urunani na Dynamo kuko abo babiri bose bamaze no kubatsinda bo bamaze no gutsinda match bo bataratsinda Remesha imaze gutsinda match zose zose na Lezipo imaze gutsinda match zose kuzo bamaze gukina ariko ubona ko harimwe akantu ko kwireserva ku ruhande rwa Dynamo n'Urunani ndavuga marokritema kuko biragaragara yuko mwaka uheze kuva saison régulière itanguye bashizemwe uburyo bwinshi cyane mu kurokrita abakinyi mugabo burabona ko avantage bagira nuko muri phase ale iheze bararekuriye ku renforce saison régulière iheze noneho vya basket niyo bebe bitanguye kuko twe turamenye nko muri football saison régulière iheze biba biheze batanga igikombe ariko muri basket biba bigeze ahantu rero ejo bundi nabigeranije nawe yandirimbo yo muri Kongo hamwe bigeze aho icangamo kabisa arakono zimwe mu ndimbo zo muri Kongo zitangura zitekereje ukazigeze hagati ukabona ibintu birahindutse byo n'umudiho urahindutse barafunze imikanda rero muri playoff biba bisa n'ibyo muri playoff mu bisanzwe biba bitanguye neza je nibaza yuko Dynamo bazohindura ishusho cyane muri ico gihe mugareka tubanze dufatire ku bihari kiki urukino gwejo Urunani na Dynamo ruzosanga wari wabivuze Urunani rumaze gutsindwa rimwe mu nkino zine Dynamo imaze gutsindwa rimwe mu nkino zine bivuze ngo umwe muri abo byanka byakunda azotsindwa kabiri mu nkino zitanu irigira kabiri mu nkino zitanu nibaza ko ari naho hafungiye cyane urukino gwejo kuko ubwo Dynamo yatsindwa na Lezipo Urunani baratwinze yego barahimbaza kabisa ngo byarabaryoheye niwe muntu sinovuga mukeba niwe muntu bahiganwa iri higanwa nibo bantu begeranya bavuga ati uyu atsitaye jewe ndaryoheye uyu natujya atsitaye na ndaryoheye nakaryo keza kuri jewe ariko je bundi nawo murundi niwe avuze ati ruri abandi rutakwibangiye Urunani nagoruza kwerurirwa nande naremesha abantu bose bavuga ati ahubwo nimutekereze rero mugiye kutwereka urukino muri ku murindi umwe ku munsi wejo we witeze urukino rumeze gute ku munsi wejo urukino niteze n'urukino ruzoba ruryoshe cyane gose kuko rushitse nkuko twabivuga rushitse mu gihe atanumwe ashobora kuraba uyundi amubwira ngo jewe ndagusumvye ibi oya bashitse bare ku rwego rumwe we waratsinzwe na naka naje ntsindwa na naka rero gihari reka turabe uko nivyo uravye ibi ivya hafi umugwi Urunani warerekanye nubwo kiyagiye hari hakiriko haraba ama transfer harabakinyi bamwe batari bwa abatakinye batabonetse mu rukino ndavuga muri Yakub Dorinite batari bwategurwa na cyane gose bariko baragugwa ariko Urunani rutsinda Dynamo bame bati tuzokoma tubasumbye urumva ndavuga ivya hafi tuzokoma tubasumbye urumva ariko muri ico gihe abandi bakavuga bati imigwi yareki kuritegura harama recruitment ariko araba harabakinyi batakinye zijya nkino ibintu bimeze uko uno munsi rero baraje Dynamo iraje iratsinzwe na Lezipo mu ntango baravuze bati rero Dynamo irerekanye yuko gwa rugezo yari iriko rwagabanutse urumva rwagabanutse kuko ntitwari twiteze yuko muri izi match za hafi Dynamo yotsinda idahuye n'Urunani kuko twama turabira ku Urunani niko tubimenyereye nko mu mwaka uheze Dynamo yahejeje saison régulière yose no kuvuga inkino zinga 14 itsinzwe rimwe n'Urunani Urunani nago ruheze izo nkino 14 zose rutsinzwe rimwe gusa rutsinzwe na Dynamo nico twari twiteze ariko tubona Dynamo ishitse muri vya bindi twavuga tuti mbega ko twabonye mu recruitment ku ruhande rwa Dynamo ari recruitment yabaye iba ari locale cyane gose gusumvya abo hanze y'u Burundi ariko tubona batweritse bati rwarugeze rwa Dynamo iragwerekanye ariko Urunani ruraza ravuga ati twebwe tuzoza tubatsinde kandi nindi miguzi duhanagure
haciye umwanya kuko waruvuze ati ruri abandi rutabibagiye nabo bashika ku munsi wa kaga ku munsi w'Imana batsinzwe na Remesha batsinze rero natwe twavuga ati bwa bundi rero nitwo kwibaza yuko ari urunani nagone gwikomeje cyane gose gusumbya Dynamo canke rukomeye cyane gose gusumbya Dynamo ariko nabone barerekanye yuko hari bitagenda hari kugabanukirwa kwabo kurimo rero ivyo vyose no munsi rero niho turindiriye ico turindiriye urukino nivyo tuza kuba twakira abaje baserukira abafana batubwire imbere inyuma y'urukino inyuma ya stade ngere ibintu bimeze nivyo bintu umuntu ashaka kwibaza ati mbega uno munsi umunyadinamo hiye n'umunyarunani baganira gute bavugana gute ku rubanza rwo ku munsi w'ejo rero bwo twati ntawuzi ibizoba ariko kakandi umuntu ashobora kwigumeza ku ka hafi ka kubdori ntivuga ati twarabonye urunani rutsinda Dynamo ariko bijya ntivyari muri championnat nyezina no munsi bariteguye abakinyi bazanye barateguwe bikwiye rero vyaranabigishije uno munsi rero ku munsi w'ejo niho bizotugaragariza ati mbega ugwego gw'umwe wese nuruhe muri no championnat. Hari umukinyi yitwa Bujeje Romisi mu mwaka uheze yari mu mugwi wa Dynamo uno mwaka ari mu Urunani ku bwanje nyimba atari wo wa mbere mwiza mubeza dufise ubu mu Burundi ariko kuri podium bien sûr abahari aba Dynamo benshi barababaye kubona baramutakaje akagenda bien sûr kumukeba ejo azoba akina na ekipe yazananyemo kiki uyu mukinyi wewe ubwa mbere umubona gute unamwiteze gute azohangana gute na ekipe yiwe ya kera Urunani uriteze ko bazo none ivyo tuza kubibaza ivyo je ndabona ariko performance ya Bujeje Romisi uyiteze gute ivyo je ndabona ku nove ko muri kuko ico ni kintu umuntu mungezo zibiri iya mbere ni Bujeje Romisi niwe mukinyi ngaha mu Burundi mu mwaka uheze yerekanye nivo iri ku rwego rukomeye go hejuru turavye twaravuga tuti mbega bamwe bavuga bo muri Dynamo bamayo bahari basamukero cire bahari ba Maktarge bahari ba Tametongo bahari abakinyi bakomakomeye batari bo ngaho mu Burundi tukabona ari wa mukinyi umwe w'umurundi ashobora gukina iminota myinshi ashobora garuka mu kibuga kenshi ashaka kwiyempoza akiyempoza mu gwa Dynamo kurusha abandi bakibashobora kuboneka tubona muri Urunani uretse umurundi yari uyu hamwe na Gilbert Biensi c'est lui le meilleur joueur tubona ngaha mu Burundi niwe l'élite tubona ngaha mu Burundi ariko tubona muri Urunani bobo abakiye twagiye kubona bari bande twagiye kubona muri match za nyuma bagiye kuza bararonka umwanya ndavuga Mariki kuko ico yarakoze kuri match yari match ya gatandatu ba ntihenze ariko abandi ntibaboneka abitwa barani twababona urumva nabandi aba bameye ntitwaboneka cyane gose ariko vyumvikana yuko Bujeje Romisi yerekana performance zirengeje aravuga ati uyu mwana yadugije nivo kuko yarakoze arakora birashimwa rero naco gituma umugwi Urunani umwikora ko gati tugutware muri zinkino zo kurondera itike cyo kuja muri bar kana hone avyigenzamo neza rero urumva umukinyi Dynamo c'est vrai bafise ivyo bavuganye bafise amasezerano bari bafitaniye mu nyuma nimba amasezerano yaraheze akaba afise uburenganzira bwo kuvugana n'umugwi Urunani agiye mugwi Urunani ivyo nibisanzwe equipe nayiko ndakubaza ico witeze kuri uyu icambere nuko uyu mukinyi agiye gukina no mugwi yaje avamwe ategerezwa kubwiwiwe kwisirpasa avuga ati ndaberekeye uko ndumukinya komeye kandi abatsinze c'est vrai gutsinda umugwi ushobora no kuba mwiza aho ndi hose no muri abanyarunani banyiteze ku rukino nkuru ndaberekeye uko je Bujeje Romisi sinigeze manuka ahubwo nivo yanje yagumye iduga ico ni cambere icya kabiri nuko umugwi wa Dynamo yawukinyemwo abakinyi bari kumwe basanzwe bamuzi bakinanye bashobora kuvuga bati Bujeje Romisi kumufata kuko Joris umukoca wiwe yaramuzi yaramukinishije umwaka uheze ashobora kuvuga ati je Bujeje Romisi ndazi point fort ziwiwe ndazi point faible ziwiwe rero wewe naka ndagusavye pour éviter yuko pour empêcher Bujeje Romisi ko ashobora kuba mwiza muri no match giribi akunda guca ngaha akunda kugira ibi ampesha Bujeje ko gira ibi uzoba umufashe ivyo nivyo bintu bibiri jewe mbona
ku ruhande rw'Urunani ni kimwe ijya kabiri ni ku ruhande rwa Dynamo bashobora kumukenyera kuko basanzwe bazi imikinire yiwe. Ku rundi ruhande hariyo Brian Kavakure nawe asigaye ari mu ruhande rwa Dynamo nawe witeze match imeze gute kuri we akina nande na Urunani yahoze akina. Urumva two turabiraba ni Brian Kavakure c'est vrai hariho ibintu ushobora kuraba uno munsi numwe mu bakinyi bari bahari ngendego ko mu Urunani nubwo nakubwiye numwe yabuze muri za nkino za playoffs kuko ataronka kanya ariko kuronka kuja muri Dynamo numukinyi mwiza afise ubuhinga numukinyi nkunze kubona arinda cyane gose kabisa ariko arakina. Brian Kavakure kabisa nk'umumenere yari korakina ararinda gose. Ni wa mukinyi ubona yuko azi gusoma urukino azi kuganirizaho bikinana rero mvuga nti ubu nawe ni nkuko kwa Romisi nyene ashobora kuvuga ati Urunani ngira ndabereke ko ni Kavakure wawo ni nyene akomeye hama mu Urunani bakavuga ati kocha gafisa aramuza ati Brian Kavakure ifo nampeshe kwagira ibi nibi kuko ndamuzi nico kimwe yaje navuze kwa Romisi niko bizogenda kuri Brian ariko niko jewe nibaza siko ngo bizogenda ubona Dynamo ishobora kugendera kuri Brian Kavakure nka Rokitima bakuye mu Urunani nkuko Dynamo kiki nariko ndakubaza nti urabona Brian ni element ngenderwa ko muri Dynamo yavuye mu Urunani nkuko bujeje ashobora kuba element ngenderwa ko mu Urunani yavuye muri Dynamo. Aho sinovyemera parce que nakubwiye ntangura kukubwira yuko bujeje Romis numwe mu mwaka uheze yabaye inyenyeri muri kacana imurika gose abantu baravuga bati turaronse umukinyi hari umukinyi abayeho novuga yuko iyo bari kwaja ku rwego ntaramushikiye ariko ari kwaja ku rwego rwa Gibeye niwo mukinyi umuntu wese ashobora kuvuga ati bujeje Romis kabisa araje ariko araduga ahubwo ariko Brian Kavakure wewe ni wa mukinyi ari ngaho ahubwo jewe novuga yuko hariho bimwe bishobora gutuma ashobora no kugabanukirwa muri performance ziwiwe kuko ni numukinyi ejo bundi twabonye ariko sinovuga ko ivyo bishobora kuba ari factor ibikugora ariko ni bimwe ushobora kuvuga ati no munsi Brian Kavakure numwe twarumvise aheruka kuba kugwiwe hari izindi engagement afise ejo nejo bundi ukwitanga kwiwiwe nikosa n'umuntu akiri umusore biragoye kuko umuntu ashobora kuvuga ati jewe ndafise aho nisuma mahandi apart ya club ndimwo ndafise umuryango hari hamangagement yandi abafise ariko aguma ari un basketteur qui travaille dur ariko pas comme Bujeje Romis il a tout le temps kugira yiprepare nta kishobora kumubuza abo rero nivo zabo ntushobora kuzinganisha uno munsi Bujeje Romis ahubwo ariko ari surpasse ko agiye mu mugwi mwiza wa Urunani njyahora mu mugwi mwiza wa Dynamo uyu rero kwisurpasse kwiwiwe ntigusa no kwa Brian Kavakure kuko les engagements sizimwe ntahita sivira simwe nuko rero azoba ari ku munsi wejo igihe cy'isaha 9 zuzuye kuri departement rero hagati ya Dynamo n'Urunani kiki nariko ndabona ngaha abantu bakoresha ama emoji ari bamwe bakoresha ya vert na yera abandi bakoresha ya bleu kuri YouTube ahubwo nabandi bose ngomba muzi yembo twereka tubihere ngaha Dynamo muri hehe Urunani muri tugende kuri YouTube turabe abaza kuba bagwiriye abaribo batwereke turabe mbona bariko bara ndabona hari ngo Amipro Show TV Amipro n'umunyarunani nubwo atigaragaza kino muramutsa Amipro ari hariya muri Belgique nawe yari kadukurikirana yabimbwiye ko ari kumwe natwe ndabona uwitwa Uwamahoro navuze preno yiwe nawe ngo ndumunyarunani abanyarunani mushire ko bleu blanc abanyadina mushe ko vert blanc witwa Audrey nkuru nziza
ngo Dynamo iramura neza bujeje n'akarorero keza bivuze neza umugwi mwiza ni Dynamo. Witwa Pacifique ndayegamiye ati urunani hejuru. Sele James jewe ndumuremesha ariko nkunda Dynamo. Witwa King Kenny Mutoni ale urunani. Witwa Jean Levis Sengare ati Green Nation, uvuze Green Nation abavuze nyene ko bien sûr ari Dynamo. Uwamahoro ndumunyarunani nawe yatwibwiye n'abandi rero babandanye baza batubwira ni mutwereka wo muhagaze andika urunani cyangwa uri Dynamo canke mukoresha ari ama emoji nyene y'umutima tumenyere umutima utukura kiki apara utukura dushaka umutima wa bleu ariko nka tukeneye wa vert blanc canke uwa bleu blanc babandanye rero baza batwibwira nuko rero kuri YouTube turabarindiriye ndabona babitwa ba Flow ati vert blanc uwo no munyadinamo reka mukanya turagaruka utwa Philbert Nsengiyumva ati Greenish ko mbona Dynamo igize mubandanye rero mubandanye muri benshi mutubwira uko mufata ino migwi naho muhagaze hagati y'ino migwi ibiri iduha ibyishimo birenze ibindi byishimo byose dushobora guhabwa n'iyindi migwi ibiri muri siporo zose ziri hano mu Burundi. Mukanya tugaruke duce mu bihayanishwa tuce tugaruka dusoma ama message ahari ariko mubandanye izi message ndazikeneye tugaruka dusoma Dynamo urunani iganwa ryatanguye ngaha turaba utsinda muri match ale muri match y'uno musi yo ku rubuga rwacu imbere y'iyejo iri official nuko rero mukanya tuce tugaruka